imbere y'Imana ishobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Nestori Ntahontuye, umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'Abarundi, kw'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi niyemeje ko nzoharanira niziganya ineza y'u Burundi n'Abarundi, mwubahiriza ubumwe bw'Abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose, mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka ka zina muntu n'ako abenegihugu bose.